uko byifashe ni First Salon VIP era nize kuri kurabana na logo hariho beauty salon, haircut salon, vanish, makeup, ivyo nivyo bakorera hano muri First Gang, First Shop n'ibindi binda kutakiyenga. Rashi Isana okipe kuyi. Okipe. Muturondere basi nambari ngaha. Ari ndani canke indani ngana nyarengana. Bo ari ndani. Oh, muturondere ntangorane. Iraciye ni First Rapa na depression na location buja to buja. Oyo. Fresh. Bariko barakurondera kuri saro. Oh. Araje. Niwe wenyine ashobora ko Inaba. First Rapa. Manzo turamuse kwanza First Rapa. Gatoya tuvugane. Iyi ni ikiza TV. First Rapa gatoya basi tuvugane. First Gang, First Rapa, First Melina, ndagufana nka Barcelona Melina. Umeze neza ariko? Safi bro. Uni Bel Chriss First Rapa. Kabisa ati ni First Gang. Unomanya ndifuza kudusigurira my brother. Icyumviro cyo kugura ugure First Gang cyaje gute? Kutazi aho First Gang iherereye n'amajyana. First Gang iri kujya kane. Kanyosh, quartier Musama, avenue 4, navuze ko kujya kane avenue 4, impande ku Kayaga. Kabisa. Twerekereyo my brother. Duhera ngaha. Ibi bintu ndabibona muri First Gang. Iyi tuyite nka Ibaitana yose Babilis. Babilis kabisa. Kasa Babilis. Kweli. Bivuze ko ari nibi cyane biri hagufi muri First Gang. Yes, watubwiye ko ari First Karanga, First Genesis n'ibindi bitandukanye. Aba twita First Promotion, ho tushobora promotion. Wayandi marogo. Nyina wayandi marogo. First Gang, kabisa. First Brand. Uvuze First Gang kitwaza ni First Brand. Ni nyina yandi marogo yose yo kwisi mu Burundi. Mukuzimu hose mwijuru gusa niho tukaje mpora ndakisiga bimeze uku muri kibazo kihari nuko je sije nkora ngaha ndi CEO waho gusa ndagura amabara batangaza sije matangazo bro intebe uvuze ngugwa yekana kwegereye. Yes my people, mumeze gute muraho murakomeye ni Ardo Promoter ekiyoba mashomista konese alias Noir Africa. Enfin Noir ambassador muhuza ndabitatanure Mr. Kampinza behind camera siri master. Herpige suno mwanya ushobora kubaza ngo ibintu bimeze gute twatembeye. Novuga ko twatembere muri buja to Bujumbura, buja to Buja Freve na depression na capital. No twibereye twaje businzuzi nyinshi cyane kugira ngo tugere twashika no mwanya ushobora kubaza ngo ibintu bimeze gute nize kuri kurabona aho duherereye ni muri yes aho bita Musama ni mukanyoshi no turi. Yes twagendeye muri imbe basanzwe tuta Bel Chriss First Rapa. Yes turaje no shoganira about music ariko muri no mwanya tuguma tukwereke inyubako yiwe ibikorerwayo ndetse ubutunzi bwiwe bukeya muri rusangi ubwo tugeza kamaso burishobora kubona niyo bita First Gang tugira ngo tugenda ashobora kudusigurira mbe First Gang imeze gute, First Gang ikora gute. Yes sir siri ngaho nkurikira tukagenda follow me. Ni First Rapa. Ni First Gang ni kuri kurabibona uko byifashe ni First Salon VIP era nize kuri kurabana na logo hariho beauty salon, haircut salon, vanish, makeup, ivyo nivyo bakorera hano muri First Gang, First Shop n'ibindi binda kutakiyenga nize kuri kurabibona. Yes, cyane masabo follow me my brother. Bel Chriss ni First Salon by Bel Chriss nize kuri kurabona. Maniga ndagusaba zooming ijyarogo kwanza manzubereke ko ari muri First Salon ariho twibereye muri First Gang. Yes my brother. Vipi? Uko sawa? Si tuko fresh. Je m'appelle Ardo Promoter. Nawe witwa gute? The Lodge from Freedom. Freedom First Gang. Yes ndashaka kwanza mazuze nga ukorera nganyere mugabo
ya ndahateramira tu usanzwe uhateramira burya nawe watanguye kuba uteramira ngaho kuva ryari kuva aho ugorongwa kuva aho ugorongwa yes mwene ibi bintu uramuzi Bel Chriss muri nsi wa mbere yambarira amahera menshi kabisa kuba yambarira amafaranga menshi no kuba afite uruntu nkuru birafitanye isano my brother bisigura ko hari amahera yivugiye yes ajya amafaranga wowe uremeza ko neza yambari yego kuko biragaragara yes my brother bereke ibiboro bikorerwa ngaha nyene ibiboro we none ngaha uhakora iki neza uri umukwafere uri umuki kuraba abakozi ngene bafatungana akajira kabisa Bel Chriss aramacha none ngo sho kumwibariza neza about bino bintu bya hano nyene urumva unoshaka kumutelefona amubwira ko muturondere my brother ego usanga ibintu bimeze fresh kayo muturonkeraga ntufi yes ikiza TV twamaze kwishikira nimu bifese gang fese Raba Bel Chriss mbona aguma kupa canke sinzi ko ari oki kumakupa yo bari ngaha hafi basi yego ara hafi muturondere basi akaba ari ngaha hafi muturondere kugira ngo ushobore kuganira nawe Rashid Nisana okipe muturondere basi nambari ngaha ari ndani canke indani ngaha ntanyarengana ari ndani muturondere ntangorane iraciye mu ni Raba na depression na location buja to buja oyo fresh bariko barakurondera kuri saro araje ni Bel Chriss wavuze ko ari hafi kuva hari no gushika ngaha twara umwanya ungana muto yasanga amasengo ne 45 ibiporo rero shaka kwambara mu mutwe nyene ibyo mama nyene bakubitayo iki kiboro naco iki kiboro meganinga kwa ruporo nyene urundi rwo mu mutwe kandi kumutsa mu mutwe mu gimona veko ucukubita nko kamera nko watse ugashugira ngo fresh na urabizi aha ibiboro navyo bikora gute gamanyega ibikora ryari baracumika umuyaga nkuba igice kivayo gishushe mama bazingazingira nk'umushatsi uko aho utamenye ibintu byinshi kabisa none ko ngaha ndahabona ni ibintu bigatumurindira ngira ashobora kudusigurira arabaha amakuru yose Raba no hajya Bel Chriss ahemba gute abahemba ngaho ubona ko yajya mteteshura kwa hemba inoti kabisa kuko gahi amukozi bikora ngango yido nukuri niwe wenyine ashobora ko Raba manzo turamuse kwanza Raba gatoya tuvugane iyi ni ikiza TV Raba gatoya basi tuvugane Raba Melina ndagufana nka Barcelona Melina usumbana Shali reka basi niririmbire basi Raba twivugane gatoya imana tuvugane gatoya uragize neza tuvugane gato imana tuvugane iki urazi rero urameze neza basi wapi urameze neza kuhe gushaka kuzanga tuvugane Raba nakonde kwishimwe yarizimiye muri first gang haza abantu babisabira uruhusha sawa ariko nakonde kwishimwe bwa shoko gusaba ubwo ruhusha ndakura my brother sinabikunda ariko umuntu aza ntangorane mu nyuma ngira ngo uzosaba ubwo ruhusha ariko no mwanya lakini sio fresh umeze neza ariko safi uni Bel Chriss Raba kabisa ati muri face gang uno mwanya ndifuza kudusigurira my brother icyumviro cyo kugira ugure face gang cyaje gute icyumviro cyo kugira face gang ni de nabonye ko umuntu akwiye gukora ikintu cyotuma nova goteye kabisa yo kufuma yo cyotuma yisumama kubera ko muziki urafise icyo utanga mena business afite icyo utanga kandi hari gihe business cyo kugira icyo itanze gasumbya music mu gihe uyitwayemo neza kandi na music ashaka kugira icyo itanze gasumbya business mu gihe uyitwayemo neza rero nibaze ko business ikoze neza music akora neza bigakorana abari fresh kabisa bifuza ko dusigura ndetse utwereka ibikorerwa hano muri first gang ubwo rusha turarusavye my brother bon nibaze yuko ndashobora kwereka ibiri ngaha hari tari hafi kabisa
ushobora kuba kamera nk'ahantu bakorera amaji ahantu bakorera amabarafu ahantu bakorera festi kalanga festi jife festi barafu aho ego mugabo nta biri ngaha biri ndani so rero biri ndani hari gihe hari abantu bari hajya mu rupangu badashaka ko kamera badakunda ko kamera rero mva bishaka tubereke basi biri hafi amakosa ibisigaye uzobishaka azoza mu nyuma abibone kabisa neza neza ariko utanga address neza ko utazi aho festi gang iherereye n'amajyana Festi gang iri kujya kane Kanyosh quartier Musama avenue 4 navuze ko iri kane avenue 4 impande ku kayaga kabisa twerekere my brother duhera ngaha ibi bintu ndabibona muri Festi gang iyi tuyite nka kubera happy ini porte biguti ina nakaitaje kibiguti sawa Jesi ndifuza kudusigurira ibi bintu babikoresha gute bikora gute nk'umwe mu barongozi canke CEO wa Festi gang Bono vuga ati ibi bikora ntavyo nzi ko yakoje nka muri salon ntavyo nzi cyane mugabo babishira ni bigudi abantu bashaka gushaka mu bigudi barabagirira ntavyo shinzi twereka ibindi none ngaha my brother ibihabe bibiri munsi ndabibona byose bikora gute ibi ufite ni secheve bayikoresha nyene mu kugira ufite ntavyo nzi cyane vraiment je nabiguze ndabishira ha ababikoresha abakozi babikoresha ngane bo bazi byinshi bisana hariyo n'utundi tutubora kanako my brother kakora ngaha nyene nako nyene umengani kaya kaboro bachimitisha ambe bayita gute tanakibage naco iki kiboro naco my brother iki ngira cyo kimenya man kikoma kuforma nka mereze byose bikora ngaha byose birakora birahari birakwiye okay turabona utuntu tumeze nk'imikasi tutuboro tumeze nk'imikasi ngamurajyana rero ma atwita ntozenya ako bakita ibayita nani yose babilis kabisa kasi babilis kwe bivuze ko ari nibi cyane biri hagufi muri Festi gang yes watubwiye ko ari Festi karanga Festi jeunesse n'ibindi bitandukanye twita Festi promotion ho tushobora kugira promotion umuntu ashaka kumenyekana cyangwa ibikorwa bibindi bishaka kumenyekana matangazo kwa n'ibindi kabisa yes watubwiye ko harimo Festi salon yes uretse ko hano na salon dobote ngayihari Festi salon ni nyene duherereyemo ndifuza kutubwira Festi salon nayo ikora gute ryari umukiriya ashobora kumukorera umuti gute ryari Festi salon ni yose muri rusange kiretse ko irimo ama party Festi harimo bambi bya salon dobote hakaba salon de coiffure na vernis bya makeup n'ibiki so aho muri salon de coiffure machine ndize ngaha urabona ni hoji ni watu zuba z'abantu bose bakoresha imashini barazi yuko abana mahoji hoji rero benshi usanga bakoresha ubundi bwoko ni ziguza ari shasha gusa nuko zagize ngaho so hama kinikiyo bino bikoresho baza ko ari ivyo rero muri sado kwa yes turabana ni pampa umuti n'ibindi alcool shampoo roba gese ahamba muri Festi salon urabana na shampoo ndo iyi shampoo na blouse yo shampoo nyene irimo na bendo creme ayikoresha muri salon bote kandi yazimvye reko kuba iri no ngaha nikishaka kandi hama ina ni logo ya Festi gang Festi Raba iyi ni logo novuga ko iyi ni nyina wayandi marogo Festi gang Festi brand uvuze Festi gang kitarazo ni Festi brand iyi ni nyina yandi marogo yose yo kwisi mu Burundi mu kuzimu hose mwijuru gusa niho twubaha mvuze Festi gang ucabishura Festi brand kabisa turabona udutebe ngaha my brother ayo umuntu aje kwimwesha cyayicara ngaha fresh yes nizeye ko hajya nabonye ibintu bya verne n'ibindi urashobora kudusigurira tuhashike naho nyene nize numwanya mu mwanya muto cyane bazibika hajya hamukira bariko baragira cyashanga kabisa izi bazita verne verne z'ubwoko butandukanye ngira nko dusigurira rero utura nk'ibara rimwe atakaje mpana ndakisiga bimeze uku muri ikibazo kihari nuko je sije nkora ngaha ndi CEO waho gusa ndagura amabara bakenera amabara baprefera mais novuga yuko amabara yose bivanye n'umuntu bya prefera arakora kandi ugenda neza kandi sizi zonye naro n'izindi zugaraniye hari yego kice manze ni icare abe menga ibintu ni by'amatangazo
sije matangazo bro iyi ntebe uvuze ngugwa yekana kwegereye igugwa gute miliyoni 5 mu ntuvyenya mu Dubai miliyoni 5 muri First stylist duga gute yeah kabisa Yerekana ingera ibonye ko ni kabisa iraduga nyene gashika hejuru iraduga igashika hejuru ndashika hejuru usaba ko tutokumwanya tukatayiduza barazizi none izi barazizi kabisa izi ntebe uvuze ni 5 miliyoni witunye Dubai mbwa mu Burundi ushaka kwironka miliyoni zingahe singahe zigeze nka 10 api Burundi ngano ma 2 million ko kwanza ndajana itumya ya ma déplacement no nazitunyangira yambwiye yari kongira make sense kabisa zuba zaje n'indege canke n'ubwato bon jina zitumye bazicikana ngaha wazizanye sinze amayeri yakoresheje mugabo je sinzi ndajana shatse zinshikire gusa zimeze fresh yep kabisa ini face salon neze karo turi wavuze muri face karanga nitujayo api bon tuzoje kindiye kubera ko hari abantu bari mu rupango ntashako baje muri kamera batabishaka we don't worry rero my brother yes mu ncamake reka tugushimira kagara ko twadukeneye kumenya muri uno mwanya okay fresh yes Nisero ko amaze kumva muri First Gang biherereye canke ibiriyo ni Ardo Promoter Bel Camera Siri Master Help